Ndongeye ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika irya nino muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika nyene, ngaho muri Canada, ngaho muri Brazil, ngaho kandi muri Jamaica. Mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburayi mu bihugu bitandukanye, abari mu Bubiligi, Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, namwe mwese muri Polonye, abari muri Australia, mwese kandi mudukurikira muherereye ngaho muri Aziya mu bihugu bitandukanye, bari muri Katari, Arabia Saudite na Oman. Mwese kandi mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, makomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese aherereye n'igihe ariko aratwumviriza. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone. Hama muco ujya ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, hama amakuru n'ibiganiro bizaje biragushikira umwanya ku mwanya. Amakuru rero agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi nuko ibintu bibandanya kuba bibi cane. Bunyoni ivye vyayangaye. Bunyoni ashize amabanga atari make ya hanze. Bunyoni atangaje benshi bagiye bakorakorana mu mugambi wo gutoroka ndetse no kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Varisto Ndayishimiye. Ni bande bari binyegeje inyuma y'uyo mugambi wo gutembagaza Varisto Ndayishimiye? Ni mu gihe kandi hari harapfuvye uwo mugambi wari waratahuwe Bunyoni ubwo yari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi. Uwo mugambi agaca awuhebeshwa, ugaca awuvamwo, akanavanwa mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba rero hatari haciye hamenyekana bamwe mwabo bofatanyaga mu gutegura uyo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Varisto Ndayishimiye. Hamaze kumenyekana umusirikari wundi akomakomeye cane. Uyu musirikari niwe yaciye aja kubwira Ndayishimiye ingeni umugambi ubandanya, n'abari muri uwo mugambi bose bariko barawutegura. Ariko kwisonga canke umukuru w'uyo mugambi akaba ari nta wundi yari Generali Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni niwe yari akuriye uwo mugambi ko nibaheza gutembagaza ubutegetsi bwa Varisto Ndayishimiye ari we azohava afata ikibanza ca mbere co kuba umukuru w'igihugu, abandi nabo bagatwara ibindi bibanza bikomakomeye cane. Mbere kandi bakazoja bararonswa n'ibindi bintu bitandukanye harimwo nk'amasoko, ibirombe vy'inzahabu n'ibindi bitandukanye vyari kuba bibinjiriza amahera menshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo kandi ngo Bunyoni yari kubigirana na Prime Niyongabo. Prime Niyongabo nawe yahava abona ko isaha ku isaha umutegetsi mukuru ari we Varisto Ndayishimiye babona ko yabahagurukiye, yashoboraga nawe kuzovanwa muri ico kibanza kikaba cohabwa Lieutenant General Silas Ndayishimiye, ko ari we yagomba kuba yahava atwara ico kibanza co kuba umukuru w'ingabo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hama ubwo Prime akaba yahabwa andi mabanga ndetse no n'amasoko yarasanzwe aronka akayabuzwa ntazongere kuyaronka. Bikavugwa ko Prime Niyongabo afise amasoko menshi cane yinjirizamwo amahera atandukanye kandi bitarekuriwe n'amategeko. Amafarumasi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi n'aya Prime Niyongabo. Niyongabo kandi aranyonora ku mahera ava muri ONI. Ayo mahera akaba ari ayo akabaye ahembwa abasirikari bari kugarura amahoro mu gihugu ca Somalia. Abo basirikari bikaba bivugwa ko bahembwa make, kandi naho bayahembwe abanza guca ngo ku konti z'abasirikari bakomakomeye cane. Ayo makonti akabanza akayacuruza, hamara kunguka bagaca babona kuyahemba abo basirikari. Prime Niyongabo amasoko yo kugemura imiti abo basirikari babarizwa ngaho muri
Somalia ni amafarumasi ya Prime Niyongabo niyo ajejwe gutanga iyo miti. Ni mu bihe abasirikari badasiba kwidogera imiyoborere canke imiramukirizwe ya Prime Niyongabo ko aramutswa ingabo ariko anyonoramwo amahera menshi cane, bikaba vyibonekeza ko rero Prime Niyongabo yabona ko yatahuwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ko ariko aragenda abogoza umwe kuri umwe ko nawe yashobora kuzovanwa muri ico kibanza co kuba umukuru w'igisirikari ngaha mu Burundi, agaca aheba ivyo vyose aragenda yinjirizamwo amahera atandukanye mu kunyonora itunga ry'igihugu. Abanyagihugu rero benshi bakunda cane Ndayishimiye Varisito batazira Neva, kuri ubu ngubu bakaba babona ko ivyo Neva ariko aragira bizohava bimukomerana cane. Baravuga ko rero niba bawagabo bari barateguye kumutembagaza, barabona ko bitazomworohera kubavana mu bibanza vyose bafise, akabasubiriza agashiramwo abizigirwa batazokwama bamutembagaza kuri ubwo butegetsi bwiwe. Bamwe bakabona ko kuva Neva yaja ngaho ku butegetsi ngaho muri Ntare Rushatsi ibintu vyaraciye bihinduka. Bamwe babona ko atazobishobora, bamwe bavuga ko agira amajambo menshi ariko ibikorwa bikaba navyo. Mugabo biribonekeza ko n'ibikorwa Neva arabifise kuko ariko arakora. Bavuga ngo uwatinyutse kubahuka Bunyoni n'uburyo ari umwubahwa ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi, n'abandi azobakura bimwemerere canke bikunde kuko atawasumvya Bunyoni imbaraga, ariko kuri ubu ngubu akaba abarizwa mu gihome, abarizwa mw'ibohero aho ari mu nkuta enye mu bikuta bine nyine bimuzungurutse, aho adashobora kongera gutegura imigambi yo gutembagaza ubutegetsi, kereka nihagira bamwe bazomutorokesha akava ngaho muri iryo bohero aho apfungiye mu buraruko bw'igihugu ngaho mu ntara ya Ngozi. Umwe mu batwandikiye mu bagize komanterire nawe yaraciye agira ati Ndayishimiye aragowe, Ndayishimiye bari abagabo b'ibicocoro ntago azoca abavamwo kuko biribonekeza ko niwe azatsindwa, naho ari we munyakuri ashaka ineza y'abenegihugu, arondera ineza y'abanyagihugu, ariko harimo bakaboko benshi batazohava bamworohera kuko benshi bigwije ko itunga. Uwo ni umwe. Undi nawe yaragize nti Bunyoni napfungwe, Bunyoni aryozwe ibyo yakoze, yarahekuye abarundi, abamama yabatwaye abana babo, abagore yarabaciye abagabo, naryozwe ayo mabi nawe bimushikire yumve. Neva ni umugabo. Abandi nabo baragiye bagira amakomanteri menshi, mugabo nawe niba wifuza ko wagira iciyumviro utanze canke intererano wayisiga muri komanteri, hama nawe igitekerezo cawe canke iciyumvo cawe tukuzoca tugisoma uko tutunganya amakuru yacu atandukanye. Bandanye mudukurikira kuri iyi mbonesha kure ya Burundi News, mufyonda subscribe kugira ngo niba mukoresha icongereza canke mwoba mukoresha igifaransa muraca mufyonda sabone kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugenda dutororokanya bizaje bibashikira muyaronke mubambere. Ivya Bunyoni rero tukabandanya kubikurikirana aho apfungiye, ingene biriko biragenda, ingene azojanwa ngaho muri sentare akaba yaburanishwa canke niba atazoshikanwa muri sentare z'u Burundi ngo zimuburanishe, bivanye nuko ngo agomba kubanza gukugwa ko ayo amapeta yose ya marishari akayavanwaho, aya generali do polisi akayambugwa kugira ngo azobashe
gukurikiranwa na sentare zisanzwe, kuko ngo mu gisirikari atawe ashobora kumuburanisha kuko agifise amapeti asumvya ayandi yose ngaha mu gihugu. Ivyo abandi basirikari nabo bakora mw'iperereza b'inshuti za Neva bariko baramushira amakuru umwanya ku mwanya, bagenda barondera abagize ivyaha bitandukanye, abakorakoranye na Bunyoni mu gutunga ibigwanisho, mu gushinga n'ikiroberi, abo bose navyo tukaguma tubandanya kubikurikirana kugira ngo muze muraronka amakuru umwanya ku mwanya, igihe kandi vuba vuba tukiyaheza kuyatunganya.